Hey, bonjour, bon après-midi à vous tous. It's your boy Sten aka Update Man from Sten TV worldwide on the mic. Ndabibutsa neza yuko wowe utarakora subscribe kuri channel yacu, ndaguhamagarira kwanza kumaza gukora subscribe mbere yuko tubageza hano amakuru twashoboye kubategurira uno munsi. Tutabarambiye reka dusimbire hirya y'amazi gatoyi mu gihugu cy'u Rwanda, aho bivugwa yuko umukomedie yakunzwe cyane kandi n'ubu mugikunda cyane ariwe NYAXO. Abenshi muramuzi nk'abarundi, yaraje arakinana na bagasore bayasoni n'abandi bagiye batandukanye. Mu Rwanda yakoze ibintu byinshi, mu Rwanda ariko arakora ibintu byinshi. Twatanguye kumenya kuri Afrimax TV, ubu akaba akorera kuri NYAXO Comedy. Kugeza muri no mwanya rero tuvugana, nagomba kubamenyesha yuko uwo mukomedie yakunzwe cyane muri uno mwanya afunzwe ari mu maboko y'inyamiramabi z'icyo gihugu cy'u Rwanda. Ivyo yazize bivugwa neza na neza nuko uwo mukomedie NYAXO yoba yarashoboye gukomeretsa bikomeye umugenzi wiwe uwo bari basanzwe bari kumwe, aho ku makuru dukesha ibinyamakuru byo ngaho nyene mu Rwanda bivuga neza yuko uwo mukomedie yarari ahantu mu kabare. Amaze kuba ahantu mu kabare, umugenzi bari kumwe sinomenya ngo bari bapfuye iki kuko ntavyo ndabona. Ibi ni bike nashoboye gusoma, aho bavuga neza yuko ako kabare barimwo nyimba hatokeye akavuruma inyabaki, bigatuma NYAXO ashobora gutora ibidaje agashobora gukubita uwo mugenzi wiwe, bikaba byamuviriyemwo kuca hanwa n'amategeko ku gifungo tutaramenya ngo ni cimyaka ingahe, kuko ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye mu byo byashoboye kwandika biremeza neza yuko uyu munsi ariho umukomedie NYAXO yashoboye kwitaba ubutungane kugira ashobore kuburanywa, hama bikamenyeshwa neza yuko uwo muntu yakubiswe kugeza kuri uno mwanya ari mu bitaro kandi yababaye cyane, kuko bivugwa neza yuko yashoboye kumukubita ibidaje akongera akamukubita n'inkoni. Ntituzi ko byari byavuye ku kaboregwe canke ngo bari bapfuye iki, ariko ivyo twemeza nuko bamaze kuvuga neza yuko bari ahantu mu kabare. Ico gihano rero icyahamwe nico bakaba bariko barasigura neza yuko gishobora guhanwa hagati y'imyaka 3 y'igifungo c'imyaka 3 n'imyaka 5 mu kuvayo, naho ugashobora kuriya dabu amande mu Kirundi y'irake 5 kugera ku miliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda. Izo nizo bimwe twashoboye kubasesangurira, twifuze kubibashikiriza kuri uno munsi kugira namwe nimwabona kuri chaîne yiwe itariki irabandanya, kuko n'umuntu asanzwe akora cyane kugira ashobore kwiteza imbere nk'ugwaruka. Muze mumenye icyo ashoboye kumushikira, cyo nabasaba gusa no kumusengera kugira ashobore kuva mu ngorane. Shitani ntiyigendera, ashobora kuba yarabikoze mugabo atariyo byo yaragamije. Tumusengere kugira ashobore kurekugwa, hama bandanya turyohera, bandanya dutwenza nkuko yarasanzwe abikora. Kuri mikro ndabibutse ko mari kumwe na Sten Promara, uturakora subscribe ndayigusavye ubidukorere, hama tuze tubandanye twironkera ama update news yose agenda aca hariya nino.